Reka tubasuhuze tuyifurize ishya n'ihirwe mwese mukurikira izino channel zose udukurikiye uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda. Reka tukwifurize ibihe byiza utameze neza by'umwihariko ukurikiye kino kiganiro. Ihangana ariko nanone wibageze Nyagasani kugira ngo ibihe urimo byicura burindi cyangwa se byugarije ubuzima bwawe bitari byiza bibabasha gutandukana nabyo cyangwa mu gihe bikikugarije Nyagasani aguhe ububasha n'imbaraga byo kubana nabyo neza. Kuri screen zacu tugiye kuganira n'ubundi na Apotre Emmanuel, ni apotre wo mu gihugu cy'Uburundi, nangiye kuvuga umurwa mukuru w'Abarundi. Ntago ari ubwa mbere tuganiriye n'ibintu abana ngombwa mu gihe Imana idutije ubuzima, ntago buraba ubwa nyuma. Apotre tubaha ikaze nanone. Murakoze cyane. Murakomeye. Turashima Imana muri rusange. Seba umeze ute? Nanjye ndakomeye. Turashima Imana. Munahumeka mu byose. Apotre yari kumbaza ati ni gute abamenyesha amakuru nk'aba baza hano bagataha batarafata umwanzuro wo gukizwa, akumbwiramo. Urabizi ko Apotre Yongo yari boss wanjye. Yego. Nawe yigeze gushaka umwana deliverance. Ariko njye narabatijwe mu badive mbere. Naranakijijwe. Ahubwo nkeneye amavuta, icyo nsigaje kubona na amavuta ya Poso Emmanuel kandi aravana yamaye. Yego. Gukizwa ko narakijijwe. Apotre turabakiriye. Murakoze cyane. Meze neza, ndabona ikirere cy'u Rwanda rwose cyakubuye amahoro. Turashima Imana muri rusange. Tumeze neza. Nta kintu cyo kigutangaza mu mujyi wa Kigali utajya ubona ari Bujumbura ureba ugatangarira hano i Rwanda. Icyo buri gihugu gifise ibyiza kikagira n'ibindi biba bitaratungana neza. Buriya mu Rwanda hariho ibintu byinshi byiza nubwo bagibandanya gutunganya n'ibindi. No Burundi nuko. Hariho byiza, hariho n'ibindi bagitunganya. Icyo gituma kugendera ibihugu ni byiza kuko uriga icyo udafise ukijyana hariya. Hari icyo wabonye dushobora kubigiraho natwe wari icyo wabonye watwigiraho? Icyo navuga ibijyanye n'ibyerekeye icyo nabonye mu bijyanye n'ibyerekeye ibimenyesha amakuru mu Rwanda musa nk'ababyijukiye cyane kurusha ubundi. Kandi natwe tuzagira yego namwe bizaza kandi ntihabuze n'ibindi byiza byinshi mu Rwanda kimwe uko no mu Burundi hariho ibindi byiza kugira icyo dusigira natwe tugomba kubondanya dukurikiza abashingantari. Nibaza ko abanyarwanda bifuza bakeneye kugira ibyo biga ku Barundi cyane, n'Abarundi bafite ibyo biga ku Banyarwanda. Ntawabidondagura ariko hose ni byinshi, bose barakeneye cyane cyane ko dusa nkawe kuko dusangiye imico, ururimi. Apostle, reka dutangire dusengera amahoro ku isi muri rusange. Ndakubwira impamvu nabyifuje. Murakoze cyane. Uhoraho Mana yacu, turasengeye amahoro mu isi muri rusange. Isi irakeneye amahoro kuko amahoro tuvuga sayazanwa n'ifaranga, icyubahiro canke iterambere, ahubwo amahoro aturuka kuri mpemu w'Imana. Amahoro umuntu ashobora kuyagira kandi adafise amafaranga. Ayo mahoro niyo dusabiye isi mu izina rya Yesu Kristo. Isi nimenye Kristo icungurwe nawe. Turasabiye amahoro isi, ayo mahoro baganisha kugira umunezero n'ibyizigiro byo kuzoja mu ijuru kuko bamenye inzira n'ukuri n'ubugingo bwa Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu bane natwe muri iki kiganiro abadukurikira, reka ayo majambo agira icyo abamarira kandi abahe kuva muri iyi ntambwe bajya mu yindi, mu izina rya Yesu. Amen. Apotre, hari indirimbo igira iti ibyago n'urupfu ntibizavaho kereka Kristo natsemba. Bavuga ibyago n'intambara ntibizavaho kereka Kristo natsemba urupfu n'ibyaha. Ariko nanone hari intambara ziba ku isi ariko twaziremeye. Abantu benshi mu mitwe y'abantu benshi muri no minsi by'umwihariko abiyita cyangwa bavuga ko ari abakristo, buri wese ubona kuri status musengere Islahel. Mu mateka ajya abasha kuntangaza rero nuko Islahel dusengera Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo bamwemera 2.8%, niko nari ndi kureba ubwashize nyine bikantangaza. Wenda wasanga ari uko ntazi amateka yabyo cyane, ariko reka tuganire.
urumva bikwiye ko umuntu wese yandika kuri telefone ye ngendanwa cyangwa se ahasanzwe hatangirwa amakuru yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga menyesha amakuru ko isi igomba gusengerwa. Hari intambara nyinshi ziri hariya, abantu benshi bakabisanisha na Bibiliya, bakavuga ngo Bibiliya yarabihanuye, iri ni irimbuka ry'isi, intambara ya gatatu y'isi igiye kuva ahangaha. Bibiliya ibivugaho iki? Ku cyawe giti mu mboni zawe ubibona ute? Amahoro muri Israeli, Palestine aboneka ariko dusengeye Israeli, kandi ubyitegereza ku rundi ruhande avuga ko Israeli ariyo iri kubangama cyane. Hari ibintu bibiri bituma abakristo bategerezwa gusengera Israeli. Icambere, dusengera Israeli kuko imyizerere Kristo ikomoka ku bakurambere ba Israeli. Icyakabiri, dusengera Israeli kuko Israeli mu buhanuzi Bibiliya iratwereka neza yuko abakristo tuzo kwimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000 turi Yerusalemu, igihe isi zo biganzwa na Kristo n'abera bashikirijwe inganje y'isi. Niyo mpamvu dutegereza gusengera Israeli. Igihe cyo nariko ndakubita ijini mu muntu, ndakubita ijini mu muntu rimuvamo hacahuruka ikimarayika muri bya bimarayika byakorowe na Satani muri we. Kirambwira kiti ati ngo Imana yanyira dutangaza kubera ikirwanira Israeli, twese ingabo turi Israeli no munsi turwana kuko dufise abantu bacu hariya benshi, ariko Israeli ikirica abantu bacu, tugatera bikanka Imana ikazigama kiriya, Imana yanyu ikazigama kiriya gihugu. Kandi kitubabaza dufise abantu benshi batwemera twebwe muri ico gihugu batemera uwo mukiza wanyu, yego, kuko aguma barwanira kijya gihugu kandi tuhafisemwo abacu benshi. Cyo ni cyakimarayika muri bya bimarayika byakorotse, kuko ari imigwi 3. Yego, inaronga ikiganiro kindi ndaza kwigisha kubyerekeye amamo y'abadayimoni n'ingene bakora. Ari imigwi 3, ari mu bwami bwa Satani, na pillars zigize inkingi zigize ubwami bwa Satani. Yego, inkingi ya mbere niba abamarayika, icya gatatu cy'abamarayika bakorokanye nabo, bobo bari mu kirere. Niba bajya Paulo avuga mu banyefeso ko abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha, ni muhemu mbiza hano ho mwijoro. Bafise ububasha n'abakuru, niba abandi bakorokanye na Satani, bo ntibari kuzimu, bari mu kirere. Paulo aravuga ati impemu mbiza hano ho mwijoro. Bariya rero niyo power ya mbere ya Satani. Ya kabiri ni umugwi witwa amajini. Umugwi wa gatatu ni mizimu. Hama umugwi wa kane n'abarozi n'abapfumu. Izi nizo nkingi zine, zari zine, nenavuze zitatu, zine. Izi nizo nkingi zine, 4 pillars. Yes. Zubatse the kingdom of devil. Zubatse ubwami bwa Satani. Rero umwe muri bijya bimarayika nibakunze kuza mu bantu ngo bavugane n'abantu, kugira ngo uvugane mu muntu. Benshi abakozi Imana bavugana n'amajini n'imizimu mu bantu, ariko bijya bimarayika n'abakozi Imana bake mu isi bahuye nabyo. Utegerezwa kuba uri mu rundi rwego mu isi y'impemu mu buryo bwa deliverance, kugira ngo kimanuke. Kandi iyo kimanukiye mu muntu, ijini ribanza gusohoka, kigira manifestation akomeye kurusha bijya mubona mu majini n'imizimu. Umuntu ashobora kuripuka nk'uteruwe ni bombe, kiri very powerful, kiramanuka ukabona umuntu arasimbye kigaca civuga. Kica kirambwira tubabazwa ngo Emmanuel, ngo kuki Imana yanyu iri kiragwanira Israeli, kandi Israeli tuhafise abantu benshi batemeye uwo mwami wanyu. Turakingira ngo twahagurutse twese turi Israeli, turakingira abantu bacu, ariko ikidutangaza ntatwemerera ko dushika ku ntego yacu, kandi Israeli yarataye umukiza wanyu. Cyane babwira nishura kijye kimarayika, ndakibwira ntumviriza, impamvu Imana idashobora guta Israeli nubwo bwabo basumukiza, kirya n'igihugu cyatoranijwe nawe ntashobora kugihemukira kubw'isezerano yasezeranye Abraham.
ategerezwa gukingira kirya gihugu, ategereza kukirwanira kuko aracyafise byinshi azohakorera, ntashobora kwashikana mu maboko y'umurwanyi. Rero tugiye, niyo mpamvu bumvise yuko niyo mpamvu abakozi b'Imana cyangwa abakristo basengerera ku gusenga Israel, kuko n'Imana ubwayo ntiraheba iryasi nubwo benshi bansumukiza, turaza kubivuga ko nitwaje hari imbere. Ariko nagomba mvuge gato amateka ya Israel na Palestina. Abantu benshi cyane baribaza, eske Palestina Israel ibihugu bibiri mu gihugu kimwe byatanguye gute, byagenze gute? Nagomba ndaguha umuco gato. Israel bakomoka, abisirayeli bakomoka kuri Yakobo. Yakobo komoka kuri hariho Abraham, Isaka, Yakobo. Sasa Yakobo, Isaka, Abraham. Abraham niwe yagiranye isezerano n'Imana. Hama bajya ba Palestina n'ubwoko bw'Abarabu, nabo bakomoka kuri Ishmael. Ndaza kubabwira Ishmael wariwe. Rero isoko rya Israel ni Abraham. Igihe Imana yarema isi ikashiraho Adamu igashiraho Eva, yari ifise umugambi wo gufata isi ayitunganye neza, ayikuremo urupfu, inzara n'ibyago, abantu babeho neza nkuko yatangiye kubaho neza muri paradizo Adamu na Eva. Ariko Satani abonye ibyiza Imana yari yarateguriye umuntu, arababara, amumvira ishari, aramutera, aramutsinda cye kuri Eva abesha Adamu, baba baratsinzwe. Satani afata iby'Imana yari yarasezeraniye abantu, abyifatira ubutware, abwifatira mu maboko. Nico gituma Bibiliya ivuga ati ngo ni umwami w'isi. Suko Imana yari myisi yayimuha Satani, n'umuntu yayihawe ayiha Satani. Nuko rero Imana iraraba ingene abantu babayeho bumvira Satani batumvira Imana. Mu gihe cano iravuga iti ntegerezwa kurandura isi. Kuko ari mu gitabo cy'itanguriro haratubwira ati ngo hageze aho Imana ivuga iti ndicuza icatumye nde mu muntu. Nuko mu gihe cya Noa, Imana irarandura isi iyicisha umwuzure. Imaze gukuraho abantu, isigaza abantu 8 mu muryango wa Noa. Muri abo bantu 8 isubira kandi kuzana isi ku rutonde. Abantu baravuka. Rero turabona hariya uri Bukaludaya ariho Irake y'ubu. Imana imaze kuraba isi ngene abantu bose basenga ibigomana badashaka kurondera Imana, iravuga ariko kuko nakunze umuntu sishobora kumuheba, ihitamo kuraba mu isi umuntu umwe yagirana nawe amasezerano mu ruvyaro rwiwe, none aze gushitsa amasezerano n'ubugombe yarafise ku muntu. Abona umugabo yitwa Abraham, atarahindurwa izina ngo yitwa Abraham. Amusanga mu nzu y'iwabo, se yitwa Tera. Aragenda aramwishurira, arambwira Abraham, nduhoraho yaremye ijuru n'isi, nahisemo kugutoranya, nagutoranije, muri wewe hazavamo ihanga rinini rizonyubaha, kandi nawe uzobasha kuriharura nkuko udashobora guharura inyenyeri zo kwijuru. Nzubaka ihanga rishasha muri wewe. Va mu nzu ya so no mu gihugu cyanyu no mu bigirwamana by'umuryango, uheze unkurikire, nkuganishe ahantu je ngomba. Nzoguha igihugu n'uruvyaro rwawe, na niyo nzotangura kumenyesha isi bazomenyera izina ryanjye je uhoraho Imana yawe. Bibiliya bati ngo Abraham arumvira ijwi ry'Imana, arahaguruka aragenda agana Kanani ariyo Israel y'iki gihe, nko kuva Iraq uja Israel. Abayo nk'inyambukira, arindira isezerano. Igihe yahamagagwa yarafise imyaka 75, aragenda arategereza kugeza mu myaka 80, 95 Abraham atararonka umwana. Ariko Bibiliya bati ngo ntiyigeze acika intege, yagumye arindira isezerano. Aya majambo twigisha iki? Ntugacike intege canke wihute mu bijyanye n'ivyerekeye isezerano ry'Imana. Imana ikorera mu mwanya wayo. Ibyo wewe wita kwitebye
yo ibona ko ari akanya gato kuko Petero avuga hariya imyaka 1000 mu isi ni imyaka 1000 twebwe mu isi ni umunsi umwe ku Mana bisobanuka imyaka 500 ni amasaha 6 ani amasaha 12 imyaka 205 ni amasaha 6 imyaka 125 ni amasaha 3 yani Imana twebwe ibyo twita ko bitinze yo ibona nk'ejo Abrahamu arihangana isezerano kuva mu myaka 75 araryihanganira 95 atararonka umwana aguma yihangana agana 100 mugabo niya intege Imana yamubwiye nagomba mbwira umuntu ariko arankurikirana nimba ufise isezerano ry'Imana ntucike intege hagarara mu isezerano reka guharura umwanya nibihe kuko Imana ni Imana y'ibihe kandi inyanya nikora mu gihe kitari cyayo tegereza wihanganye ntibyabujije ko Abrahamu abasokuruza w'amahanga mu byo bukwize kandi isezerano ry'Imana ryarashitse imyaka 100 yegereje umugore wa Abrahamu aracika intege ntiyaronka guhagarara nkuko Eva yashize mu kibazo Adamu Sara abwira Abrahamu ati utegerezwa kubyara n'uyu muyaya uyu mugore umukozi wacu ni umutera inda kuko jewe maze gusaza ntibizokunda niko abantu benshi cyane bataye isezerano ry'Imana kubwo kutarindira umwanya w'Imana barata umwanya barata isezerano baragenda igihe cy'Imana kitaragera ngo Imana yiheje icyubahiro ku byasezerano guma Sara biramunanira amwosha Abrahamu ajyamana n'umuyaya amutera inda wa mwana yavuye muri ijyanda niwe yitwa Ishmael uyo Ishmael rero amaze kwiryohererwa hariya Sara abwira ishari kuko hari umwana mu rupango watabyaye abwira Abrahamu ati jewe ntiduteka bishe ubu nyene simubona mwirukane n'umwana we bisobanurwa iki abantu batihangana bose bashobora guca mu bihe bibi byiyongera ibindi kubera kubura kwihangana cyane nuko rero Sarai nuzenye Hagayi aragenda wa muyaya aragenda mu bugaragwa inzara n'inyota biramwicira mu bugaragwa agira apfe Imana iraraba imbuto ya Abrahamu muri urya mugore Ishmael aravuga ati sino Hagayi arasenga aravuga ati Mana dupfiriya n'umwana ibiravuga ati uhoraho rungika umumarayika akubita mu bugaragwa ahatari amazi ngo iriba rirasohora amazi aranywa amazi hano umwana niryo riba urya mugore yaciye yita rijya riba iriba ry'Ilahayiroyi risobanurwa igiriho irambona bisobanurwa yuko igiriho irambona iyo uciye mu bihe ntugacike intege wamusenga kuko igiriho irakubona mu bihe byose ishobora guca inzira hatari inzira ikazana ibyizigiro ahari hacitse ibyizagiro birashoboka aravuga ati iri ni iriba ry'Ilahayiroyi wa mwana Ishmael acaragenda na mama wiwe niwe yakomotse ku bwoko bw'Abarabu igihe kigeze Sara nawe kubwisezerano ry'Imana kuko Imana yavuze gitegerezwa gushitswa Sara yakirinda mu myaka 90 Abrahamu afise imyaka 100 avyara umwana w'umuhungu yitwa Isaka rero mu ruvyaro rw'aba bana haciye habaho urwanko rudasanzwe Abarabu bakomoka kuri Ishmael Abisirayeli bakomoka kuri Isaka bigenda bizana ibibazo noneho yasigiye yavuka mwese yasanze igihugu kiriho kuko igihugu cyari cyahawe izina Isirayeli izina rya Yakobo noneho icyo gihugu cyari kiriho igihe Yesu yavuka mwisi mu kinjana cya mbere yasanze Abisirayeli bahari kandi n'Abarabu bari bahari ibijya bihugu nyene bikikuje Isirayeli bari bahari bakikuje Isirayeli nuko rero Abisirayeli impamvu hari ibibazo by'Abaparestina n'Abarabu gute Abarabu bavuye mu bihugu byabo baza kwinjira mu gihugu cya Isirayeli hakaba hariho Palestine iri muri Isirayeli
kandi Israel nayo ikagira ikindi gice cyabo cyitwa Israel. Impamvu niyo ngomba kubabwira. Icyo gihe abisirayeli nibo bizana ingorane. Igihe umukiza Yesu yavuka, ntiyavutse giturumbuka, Imana yari yarabateguje. Imana ivugira muri Yesaya imyaka amajyambere bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina rye. Uhereye ubwo Yesu muri bukigiye bamujyana kwa Pilato, ashitse imbere ya Pontiyo Pilato. Pilato aramubaza ibibazo, asanga nta mpamvu iriho yotuma Yesu Kristo apfa akicwa. Basanga nta mpamvu iriho. Arababwira abisirayeli, ndabasabye jewe uyu muntu ndamurekure, akubitwe basi ariko arekugwe, nta cyakiro cyo kumwicisha. Kuko Imana yari imaze kuvuga n'umugore wiwe, ntukore kuri uwo muntu kuko n'umugorotsi. Urupfu rw'uyu muntu cyangwa inkosa cyangwa icyo ari cyo cyose cyangwa inkurikizi nizikurikirane ubuzima bwanyu, ndayakara. Arakaraba amaraso ya Yesu. Bo baravuga ati nadukurikirane ubyaro rwacu. Aramutanga Yesu, baramubamba, arapfa, aramanuka ikuzimu, ku munsi ugira gatatu arazuka, amara iminsi 40 yereka abigishwa biwe, acariye imyaka 70. Mu mwaka wa 70 nako bizongwa Yesu yapfuye mu mwaka wa 33, ongera ko 37 indi kugira ngo bikwire 70. Niho Yesu, niho abisirayeli bategwa bagasanzazwa. Mu mwaka wa 70 umusirikare mukuru mu bwami bw'abaroma yitwa Titus aratera Israeli, arakubita Israeli, arasenya na rwa rusengero. Uri ku munsi umwe intumwa zibwira Yesu, uru rusengero rwa Salomwe na rwiza cyane. Hanyuma Yesu arabwira ati hamwe n'ubwiza bw'uri ngoro ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yari karavuga ubuhanuzi bw'intambara yo 70. Mu mwaka wa 70 Israeli irakubitwa ntihasigara n'umwe, igihugu kincika amatongo, baranyanyagira, barahunga ibihugu byose. Igihugu cya Israeli kirazimangana. Bari abarabu baje bivira muri bya bihugu by'ibibanyi, niko binjiye Israeli, igihugu cyari vide. Niko aba Palestine bavuye bazi, baraza barifatira. Israeli banyanyagiye. Mu ntambara ya kabiri ya Hitler y'isi yose, bicamo abisirayeli mu bihugu bitandukanye miliyoni zirenga 6. Barabica barabamara, ariko yari inkurikizi yo kwanga umukiza, kuko bona bugingo n'ubu ntibamwemera kuyu Yesu wacu Kristo wari we Mesiya. Baracyarindira uwundi atari. Barica miliyoni 6. Igihugu aho kirivide kifise abandi abarabu, bari baranahinduye n'izina bakita Parestina, bo barazimangana burundu. Mu mwaka wa 1948 abisirayeli bari bamaze kwinjira mu gihugu cya Palestina, bari bamaze kwinjira hariya. Ariko imbere y'uko 1980 na kangahe bigana mu 1900, abisirayeli bake bari batangiye kuva mu mahanga bakagenda bakigurira mu bugaragwa 2-3 1948 niho rero basubirayo, bayobowe n'umugwi udasanzwe. Iyi groupe y'abisirayeli yishize hamwe, Judaisme iragaruka, baravuga ati ubu nta blague, abasioniste baragenda basubira muri Israeli bukebuke. 1948 ukwezi kwa gatanu, kuko ico gihe Israeli inoze Palestina yategekwa n'abongereza, nibo bari bayitegeka nk'abari nyene abakoloni, nk'uko Burundi n'u Rwanda rwari rufise babiri. Ubwongereza bwari bwarahawe Palestina. 1948 niho mu kwezi kwa gatanu itariki 14 niho abongereza batangaza icese ko barekuye igihugu, bo bagiye babashikirije. Israeli ikitangaza itariki 15 ukwikukira kwabo n'igihugu cyabo. Itariki 15 nyene haheze umunsi umwe, 14 batangaje ku ya 15
abarabu bishira hamwe ibihugu bitandukanye ifise population ya 40 miliyoni irenga abisirayeli ico gihe bari nk'ibihumbi 600 baca biyunga gutera Israeli imana yo mwijuru irengera Israeli bari bazi yuko baje kwisenyagura irengera abisirayeli aho ingabo z'abari abarabu zari ziri babona gusa umukungu gw'imbaraga z'Imana umuyaga bataza uvuye kabakubita bose ibintu birahinduka abisirayeli baratsinda gutyo baca bashinga igihugu cyabo baratsinda baragenda imana y'abakingiriye nuko rero oni y'ico gihe yitwa Ligue des Nations itarahindurwa izina oni United Nations itarahindurwa yari yashinze yuko Israeli aho bagarukira nibagumana igihugu cyabo abapalestiniye bagumana igihugu cyabo ariko Israeli ni yari bwifatire mu maboko Jerusalemu yose kuko hari igice kirimwe ingoro ya Salomo aho batangira ibimazi ni ikintu gikomeye cyane kuri Israeli musozi wa Moriya ntibari bwawufate kuko wari mu ruhande rwariya kuko bari barubatse ku musigiti bagira amasezerano na Ligue des Nations United Nations yoni yuko umwe wese agumiwe ntatera uwundi nuko rero Israeli igumana Israeli Jerusalemu ariko kijya gice kiri mu maboko y'abarabu ariho bashizeho umusigiti ukomeye ukuyi wa Maka niwo wa kabiri Israeli mugabo nubwo bagumye bameze gutyo ishavu ryagumana mu mitima yabo tugire gute twatake tufate hariye mugabo bagatinya amahanga kuko yagarukiyaho ariko rero urwo gwanko abapalestiniye bavuga ati kini gihugu cyacu baje hirya yejo 1948 baje gute kandi kudukura mu gihugu cyacu Israeli ati mwebwe mwanje twebwe ni cyacu kuva kera ni ikibazo kigoye no gutunganya no mu buryo bw'isi kuko byose byahavuye bibaho ari byabayeho na Ligue des Nations itarabaho ari yoni itaranabaho rero byari bigoye cyane biraba n'abagorana bugingo n'ubu gutunganya ico kibazo ariko rero abantu bariko bariyumvira mbega gute bimeze gute Israeli na nizi ntambara za Hamas ziki gihe cyacu zadutse vuba mbega niyo bariyo ntambara ya Armageddon wibuke ko intambara ya Armageddon ni intambara yo mu buryo bw'ubuhanuzi izohagarikwa na Yesu ubwiwaje gutegeka imyaka igihumbi ariko je nagomba mvuge ni isi intambara ya Armageddon kuko intambara ya Armageddon izoza ari uko iyi ntambara ya Armageddon izoza ari uko ishengero ryamaze gutwagwa n'inzamba imbere yuko iyo ntambara ikomeye ya Armageddon iza hategerezwa kwanza ishengero kuterurwa ahubwo izi ntambara za Hamas na Israeli ni ibimenyetso byemeza yuko Yesu agira garuke gutora ishengero kuko hariko haramota intambara muri kajya karere rero Yesu azobanza kwanza kuri shengero Bibiliya iravuga hariya mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 ngo kuko umwami Yesu azomanuka nakamo gakuru nakamo kumarayika mukuru inzambi zovuga abapfiriye mu mwami nibo bazobanza kuzuka natwe bazima mukanya nkako gukubita urugohe tuzahindurwa dusanganira umwami Yesu mu kirere Yesu yavuze ati hazoba ari babiri ku buriri uwizeye azogenda utizera azosigara hazoba babiri ku rusyo uwizeye azogenda utizera azosigara ico gihe abazoba bari mu modoka shofere namba ari shofere akijijwe imodoka zizata abantu muri Nyabarogo muri Ndahangwa mu Matanganyika indege uko nyene zokoroka kuko abapilote bagiye abahetse abana bato bazogenda kuko bazokumva izabo isi zohindukamwe amarira adasanzwe mbega yemwe abantu bagiye he Amerika izovuga Europe kominduru Asia na Afrika twabuza abantu uyo munsi niho isi izomenya yuko hari itandukaniro hagati y'abizeye n'abatizeye kuko abatizeye bazokwisanga basigaye amaradiyo mwisa zovuga BBC tangaze radio Rwanda radio Burundi China hose bazovuga hari abantu twabuze bamwe bazoba bari mu rusengero
abize n'abatize bajya bapfa kwinjira batarihana bakire Yesu bazosigara bavuga ati nukuri twari turi kumwe nga banyitse tubona abagabo banse kwakira gakiza abagore bo bakijijwe bazovuga nukuri twari mwishuka imwe nsanze ndumwe anyitse mbona ico gishengero rizo wariduzwe none tumaze kuduganwa n'ishengero na Yesu Kristo inzamba isi zo bisigaranye imyaka 7 dufatiye ku buhanuzi bwa Daniel dufatiye ku buhanuzi bwa Yohana isi zo bisigaranye imyaka 7 twe tuzoba tugiye mu ijuru hanyuma isi kuko izo birimwe akajagari izo bikeneye uwo yishira hamwe ni uwo muzo wa antikristo uzobushitse rero ico gihe byanditswe bivuga mu vyeshuwe Yohana 13 ngo hanyuma y'ivyo mbona ikiyaga igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7 ngo mbona kiza kivuga nk'igisato cya gisato kigubasha bwose bwo kujya ku ngoma yacu no gutegeka gitegeka ko abahambaye n'aboroshe bose bagisenga ku murongo wa 11 ku gice cya 13 vyashuwe Yohana ngo hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko cya kabiri ciburuka kiva mu isi ngo gifise amahembe 2 nk'ay'umwagazi w'intama ubwo n'ubuhanuzi bwa antikristo ujya rero Israeli kirindira w'ibinyoma azocaza ngo bazomubaza ati tubyira ibimenyetso tureke ibimenyetso tumeze kuri masiya ngo azomanura umuriro uve ku ijuru utibuke bapfukame bizere ngo uri Mesiya nawe azoza ashingira intaye antikristo cya gikoko cya mbere azoba ari umuntu yagiranywe n'igikoko azokora ibisa n'igikoko kuko ngo azoba afise ubutware bwose bwa Satani arico kiyoka Bibiri tubwira igisato ico gihe rero uyu muvugishwa w'ibinyoma azokora ibitangaza yongera ashingira intaye urya avuye muri amahembe 10 ivyeshuwe Yohana irahasobanura amahembe 10 ngo ni misozi 10 nuzenye amahembe 10 ni bihugu 10 imitwe 7 ni misozi 7 bisobanurwa antikristo azosoka mu igihugu cyubatse ku misozi 7 nkuko u Rwanda ari pays de mes collines Burundi pays de mes collines hari igihugu muri Europe cy'imisozi 7 nuko rero abize batandukanye barasobanukiye igihugu ndondavuga azovaho cyubatse ku misozi 7 none uyu antikristo ahabwa ubasha n'umuvugishwa ashingirwa intaye n'umuvugishwa w'ibinyoma vu Yerusalemu hanyuma bemeze yuko uyu antikristo ari we mana nawe ari umuvugishwa Bibiliya tubwira mu vyayishu unuze mu butumwa bwiza bwa Yesu muri Matayo 24 yavuze ati aho muzobonera cya kizira cy'ubuyobe cyavugishwa n'umuvugishwa Daniel gihagaza hera ho mu rusengero kikiyerekana ko ari Imana usoma n'iyuyubare uzoba ari ku misozi ntaze amanugwe no gutora ibyiwe kuko kizoba ari gihe kibi cyane ngo ico gihe kizoba kigoye kubonsa n'abatwite nuko rero uyazokwita Imana ashinga igishushanyo mu isi avuga ati nta muntu numwe yemerewe kujya ku isoko kucuruza canke gushora adafise ikimenyetso ku gahanga cha 666 gatandatu canke ku buryo ku kiganza cy'iburyo azoshinga amategeko ahantu hose abantu bose bamupfukamira ni wazotegeka isi ico gihe amadini yose azoca afungwa idini rice riba rimwe Islamu Buddha Christian abasenga ibigwamana n'abasenga ibiki bose azovuga dusenga Imana imwe nimuze mu hamwe haba idini rimwe ry'ubuyobe naryo rizosenga riganishawe rimuhimbaza kuko ubutware bwose bwa Satani buzoba buri muri uyo mu antikristo nuko rero imyaka 7 ni yazotegeka isi zo biri mu bihe bigoye ariko mwibuke ko ishengero ritazoba rikiriho mu vyeshuwe Yohana Bibiliya tugira ati Yesu aravuga ati ko wihanganiye amagorwa n'ibihe bigoye ku bwanje nanjye nzogukiza igihe kigoye kibi kigiye kuza mu isi bwari ijambo risobanurwa yuko ishengero zobanza rikugweho igihe cyuko Satani ategeka kaganza agakora ibidakogwa nuko rero ubwo nyene iyo myaka 7 antikristo ariko arategeka ishengero rizoba riri hehe ishengero rizoba riri mu ijuru ahantu h'amajuru aho Yesu azotegura kugira ngo ishengero rigeregwe ibikorwa bahabwa ibitsibo byabo Paulo aravuga ari mu Korinto ba mbere gice cya 3:13 na 15 ati ibikorwa by'abagorotsi byose bizogerwa nguwo kizoca mu muriro ntigisha zohabwa igitsibo ariko kizosha
azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Bisobanurwa iki? Bisobanurwa ibikorwa byose twagiye dukora mu isi Yesu azotugerera. Amazi wahaye umuntu, ifana wahaguriye umuntu, impuzu wahaye umuntu, amafaranga wahaye umuntu, ibigira 10 watanze mu rusengero, ishimwe wahaye, ibintu byose wakoze, guhembura abantu, kugendera abantu mu bitaro, gufasha abandi, byose byagiye byandikwa, uzobihemberwa igitsi. Ariko rero hazokira nk'aboko mu muriro. Niba ari abakristo bazogenda, ariko bagende basange bagiye guhabwa, bagiye mu ijuru ariko atabikorwa bakoze. Niba abandi bizera ariko atagikorwa na kimwe bakoze, ngo bazinjira mu ijuru nk'aboko mu muriro. Noneho icyo gihe inzambi imaze inuzenye ibikorwa bimaze kugererwa, twebwe abizeye isi izobiri munsi y'ubwami bwa Antikristo. Ijya myaka 7 iheze, imyaka 7 iheze, niyo Bibiri tubwira Yesu azogaruka gutegeka isi. Imbere yuko agaruka gutegeka isi, mwisho y'ijya myaka 7 hazoba intambara yavugishijwe na Ezekiel, hazoba intambara yavugishijwe na Zekariya kandi. Ico gihe iyo ntambara ya Harmagedon ni intambara y'iherezo, izoba ari izoheraheza Yesu agarukatse mu isi. Zekariya aravuga hariya ati nzohindura Israel Yerusalemu ibuye riremera amahanga, kandi uzogikorera wese azokomereka bibi, ngo kuko nzoba nkoranije amahanga ngo atere Yerusalemu. Zekariya 14. Ngo bafate abagore ku kagobero, bonone bakubite igihugu, ngo ariko amasigarira y'Abisirayeli ntazokugwa kuri uwo mugwa Yerusalemu, umugwa wa Dawidi. Bazokwicwa ariko bake basigara. Bajya bake basigaye niho bazovugana bavuga ibyo ari byo byose, nitwambaze Yesu Kristo basogukuruza bacu batemeye. Uyu niwe yari we, kuko ujya ni w'ibinyoma. Rabingene dupfuye kubera ko afatanije n'abanyamahanga. Niyo bazogarukira kwambaza Yesu. Yesu yarababwiye ati naje mu izina rya Data nimwanyakira, ariko hari uwundi azoza mu izina ryiwe, kandi je nimuzosubira kumbona ukundi. Shitigiye muzovugira muti nihashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Niho Bibiri tubwira mu bya Yohana ngo ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazoborogeshwa nawe, ngo niko biri. Amen. Nuko rero kumera y'iyo ntambara bariho bararwana, niho rero Yesu Kristo azotubwira twebwe mu ijuru duhejeje kuba mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, twagerewe ibikorwa twakoze tugahabwa ibitsibo. Azovuga ati nitumanuke rero. Bibiri avuga ati ngo bajya amasigarira. Azovuga ati niyashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Yesu Kristo abasokuruza bacu batizeye, twe turakwizeye, dutabare, ihanga rirashize. Ariko twebwe bakamasigarira twanse kuva mu murwa wa Dawidi Jerusalem, twemeye guhangana, dutabare Yesu. Zekariya aravuga ati ngo maze Uhoraho azokwisidukira ubwiwe, ngo azahangane nayo mahanga nk'uko yahora abikora kuva kera, ngo azohonyoza ibirenge vyiwe ku musozi wa Elayono. Aho niho hatwereka ko Yesu Kristo ari Uhoraho, kuko Zekariya yaramuvuze. Igihe Yesu yaheza kuzuka, mu kuduga mu ijuru yahonyeye kuwe musozi, yahonyeye ku musozi wa Elayono. Aduga babona, amaze kuduga abamarayika baramanuka, baramubwira, arabwira abaraho, atumviriza uyu mubona duzuko niko azogaruka uko. Bisobanurwa ubuhanuzi bwa Zekariya bwavuze ati mbonye Uhoraho azokwisidukira ahonyoza ibirenge byiwe ku musozi wa Elayono. Yani kugaruka kwa Kristo Yesu kuza gucungura Israeli, azohonyoza ibirenge kuri urya musozi nyene yadugiyeko wa Elayono. Wenda turaza gukomeza, urabikomerezaho, ndaza kubyibuka wakamaje ku nambara ya Harmagedon. Yes. Ukomoza kuri 666 ikimenyetso kizahabwa abantu. Izi sano no munota birahwihwiswa cyangwa bikavugwa. Nubwashize papa ubwe yarabitangaje, aravuga ngo ntibizabatangaze mu minsi iza. Iyi ntebe nicayeho yicaweho n'umugore, yarabitangaje. Biriya igihe tugezemo Imana nagendana n'ibihe
irashaje kandi handitswe ko uzahindura cyangwa akagira icyo yongera ku ijambo ryayo azaboneka akaga n'ishyano, ariko aratangaza ngo Bibiliya irashaje. Imana nayo ubwayo igendera ku bihe, ibihe biri gusiga Bibiliya. Uratekereza bino bintu nimara guhindurwa cyangwa se bimaze kubwirwa abantu bamaze kubwirwa ko bagiye kugendera kuri Bibiliya nshyashya batuzaniye, ino se zacura iki wisanishe n'ibyo bimenyetso wari uri kuvuga n'ubundi? Icyo ngomba kuvuga ni kimwe. Tubwire 666 kino kimenyetso ino. Icyo ngomba kuvuga 666 ni ikimenyetso bibiri tubwira aya Ibyahanuwe 10. Ariko icyo ngomba kuvuga ni iki? Ibyo uri kuramvuga papa yavuze guhindura Bibiliya, sinzi gushira abagore kuri iyo ntebe, sinzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Je muri rusange mvuga nti ibyo ni ibimenyetso bitwereka ko Yesu agiye kugaruka. Bisobanurwa preparation of the kingdom of Antichrist is coming soon. Ubwamu the kingdom of Antichrist is coming soon. Buraje vuba kuko biro biraboneka. Ubwami buraje. Mu ijambo rimwe geranye ibyo bimenyetso byose uri kuravuga. Tutarinze kudoma ku idini kanaka canke ku izina ry'umuntu kanaka, uvyegeranye uri kuranyumva, bigwi ikimenyetso kikwereka neza ingene ubwami bwa Antikristo butazotinya guhonyora ijambo ry'Imana, aho bazoba bariko baraganisha kugira idini rimwe. Yego, ariko ijambo ryo guhumuriza abantu nuko ubwo bwami butazoshinga imizi, ishengero rya Kristo rikiri ngaho. Ko Paulo aravuga ati ibanga ry'umugararizo n'ubu riko rakora, yani ibanga rya Antikristo n'ubu riko rakora, ariko umubuza kimubuza kitarakugwaho ntazohishura. Ikimubuza ni ishengero itora. Jewe nawe wizeye na muhemu w'Imana ari muri twebwe, aramwankira guhaguruka ngo akore, ariko turabibona ngo kimubuza kitarakugwaho ategerezwa gutangura gukura ishengero Yesu mwisi na muhemu yera, hanyuma Antikristo azakore. Rero mu ijambo rimwe tutarinze kuvuga izina ry'umuntu canke idini kanaka, ariko ibimenyetso byose byemeza ubwami bwa Antikristo ko buri mu nzira biragaragara. Yes. Umwanya w'ibibazo byanyu uraza kuba muto cyane, ariko reka mbazeho gatoya urahita unakomeza. Urabona iki ari ikimenyetso kirangira ry'isi nkuko bamwe bakomeje kubivuga? Yes. Yesu Kristo nuzanye intambara nuze ishengero ritwawe. Kuko ishengero ibimenyetso byose byararangiye. Yesu yarabivuze muri Matayo 24. Ihanga rizotera inindi hanga, ubwami buzotera ubundi bwami, abavukana bazoryana. N'ibimenyetso bitandukanye byinshi byose byarabaye, byose twarabibona. Mwarabonye abavukana mu Rwanda bicana cyane, baziriza ngo amoko ibintu bidasobanuye. Barishanye mu Burundi abavukana, bazira ibintu by'amoko bidasobanuye. Amahanga Amerika gutera Iraq, hanga igatera irindi. Ibimenyetso byinshi bitandukanye. Rero kuza kwa Yesu anytime ashobora kuza gutora ishengero. Anytime arashobora gutora ishengero. Bisobanurwa ko ubwami bwa Antikristo bwegereje. Iyo tubonye intambara ya Hamas na Israel, nayone ni ibimenyetso byerekana yuko kuza kwa Yesu kwegereje. Birigo birategura intambara ya Armageddon. Kandi intambara ya Armageddon tusoma mu Zakariya, tukayisoma muri Ezekiel, tukayisoma muri Nuzenye mu Ibyahanuwe 16. Iyi ntambara ya Armageddon nishobora kubaho ishingiro rikiri mu isi. Nuko rero Yesu amaze kugaruka, rero dukomeje azogaruka, hama azohonyoza ibirenge byiwe. Ingabo zizoba zakoraniye hariya mu kigobe cy'Abarabu, mu kiyaya cyitwa Megido, gishobora kwakira abasirikare batari bake. Bazoba ariko barakubita Israel y'amahanga menshi azoba yagiye hamwe kwitera, menshi cyane. Bazoba yateye kijya gihugu, bazogenda bagitere, hanyuma Yesu azomanuka, bazomuhangisha imbunda zabo ngo bamutere. Bibiliya batungwa azobatituza guseruka kukuza kwiwe Yesu Kristo. Mu ijambo rimwe rizomuva mu kanwa, ingabo zose zizorigitwa, imibyimba y'ingabo zizorgarama hariya, aje gukiza amasigarira ya Israel no gucungura igihugu. Hanyuma ubwo nyene
ngo numva Yohana avuga numva ijwi ry'umumarayika semerera atumiza ibisiga ibinyoni binini ngo nimuze murye inyama z'abakuru n'abagabisha bakomeye b'igisirikare ziraza zirarya. Yesu acaza ngo aca areza Yerusalemu azoca ashinga ingoma yiwe yicaye Yerusalemu. Abagororotsi twese tuzaturi hariya. Isi Daniel avuga ati ngo izoca ihabwa abera bisumba byose. Imana igihe yahaye abantu isi itegeke, Satani yarabyivanzemo. Ntibayitegetse nk'uko Imana ishaka, bayizanyemo amacakubiri, bayizanyemo inkono kwicana, bayizanyemo kutumvikana, bayizanyemo ubugumutsi, kuhakana ubuyobozi, kurwanya ubuyobozi, kuvuga nabi. Ibyo byarononye umugambi w'Imana kuri isi. Rero nashobora kwemera ko isi ikiga urubanza ataragaruka kugira ngo cya cyiyumviro cyatumye Imana irema isi n'umuntu ibisi y'amahoro n'umuntu abeho neza, ntashobora kwemera ko iranduka atarabisubiza muri iyi si. Nico gituma Yesu ategerezwa kuza kuganza imyaka 1000 nk'uko mvya Yohana atubwira, aze gutegeka imyaka 1000 muri iyi si, azane yashusha Imana yifuza muri Eden igaruke muri ya myaka 1000. Intari zoryamana ni hene n'intama, nta kuryana ntaki. Bibiri iratubwira ati ngo icyo gihe umuntu azosangwa afise imyaka 18 azobaho imyaka 1018 nta rupfu. Wa 50 n'igihumbi na 50 bazoramba. Abazopfa gusa dusoma muri Zekariya n'abantu agatsiko kazoja hamwe ngo kagwanye kavuga uyu Yesu uyu mwami w'Abayisiraheli yaje ntitumwemera. Nta nkiko zizokora na sentare. Ubwo nyene mukimugwanya Yesu, Bibiri iravuga ati ngo indimi zabo zizoborera mu nama zabo. Bakiri mu nama amaso abore kufa hapo ntavya sentare. None abantu bose bazati kandi iyindi nkuru nziza, igihe Yesu azoba ari ngaha mwisi gutegeka imyaka 1000 n'abagororotsi, Satani n'abamarayika yakoranye nawe bari mu kirere, n'abadayimoni n'amajini bari kuzimu, bose turasoma mu byashuye Yohana ati ngo uhoraho Yesu abwira Mikaeli manuka, ngo aboha Satani aramufata aramukura hariya abohewe amurungika ikuzimu, n'abadayimoni bose barafatwa mpiri n'abya marayika batabwa ikuzimu ngo Mikaeli arahadadira ngo ntiyagire dayimoni nimwe izova hari ikuzimu ngo ize mu isi imyaka 1000 itarashe. None isi izobira amahoro kuko dayimoni zidahari, Satani atari karakora, umuntu n'umuntu mwiza cyane. Nta cyaha nta kibazo yogira. Niba ari abanyira bayazana nibo babitera, izo ari ingoma y'amahoro, ingoma y'umunezero ata muntu numwe atoyifuza. None myaka 1000 ishize, ku iherezo ry'ijya myaka 1000 ishize, Bibiri avuga ati ngo Imana izobohora Satani n'abadayimoni ngo nabo baze kugerageza babandi basigaye mu isi kugira ngo nabo bahawe ijuru bari habwe barikoreye. Kuko natwe tuzo twagiye mu ijuru twararikoreye twaranse kumvira abadayimoni, nabo bazoza. Ariko ikibabaje Bibiri atubwira gute ngo bazozimiza Gogi na Magogi, bose bazofatwa n'izo mpwemu mbi batangure kugwanya, amasigarira zo kwanka. Ubwo nyene kuyerezo birabati ngo umuriro uzocuva mu ijuru tibuke isi cisha ngo ijuru n'isi n'ikuzimu byose. Ubwo nyene babandi bari batwizeye bizeye Yesu batiyunze bazokwisanga bari muri twebwe na Yesu, abandi nabo bazokwisanga bari mu mugwi w'abadayimoni. Ubwo nyene mu vyeshuwe Yohana 20 aravuga ati hanyuma y'ivyo mbona intebe nini ya yera uyivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntiyaba hakiboneka. Ngo mbona bahambaye abakuru n'aboroshe bato n'abakuru bose bazuka bahagara imbere y'intebe y'imanza, umuntu wese aciga urubanza rw'ibyo yakoze. Ngo ibitabo birazingurwa, utabonetse ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo atabwa mu muriro utazima. Amareka bazoba baraho, abisi bihangange mwisi bazoba bahagazeho, nta numwe azoba yambaye, bazoba bahagaze ngaho nkuko bavutse. Nta vy'icubahiro, nta vy'ubutunzi, nta vy'ubworo, nta vy'ubunini, nta vy'ubustare, bose bazoba bariko barajugumira imbere y'intebe y'Imana. Yesu noneho azoshira hari ikintu kimeze nka televiziyo, ahamagara izina umwe ku wundi, ubutabera butabogama.
Minani ati present raba hariya abone kuva kivuka, abone ingene ari kariba, abone ingene ari karica, abone ingene ari karabesha, ibintu byose yagiye akora ayejeje. Urarenganije nturenganije, nyakubahwa uhera, ibi bintu byose nukuri. Abamarayika bakaca bacakiraho bakamujana mu muriro, umuriro utazima aboroga, nguragororotse nziza ukuri ndapfuye. Acha sanga hari ya satani niwazo nuzenye antikristo niwazo tangura kuja mu muriro nawo mvugisho w'ibinyoma. Hanyuma satani amukurikiye, hanyuma abantu baciga urubanza rero batabwayo. Kandi kibabaje umuntu yapfuye ahinduka daimoni, ariko umunsi w'amateka ngo Imana izozana zijya spirit zabo bajya abadayimoni bajya bambaye kwe kandi imibiri yabo baciga urubanza bambaye umubiri bakoreye mu byaha bansagakiza batabwe mu muriro mu mibiri yabo. Esprit n'umuriro ukunyene. Wibuke ko uyu mubiri wacu ugizwe n'amazi n'amavuta, uzokarangika mu muriro nk'inyama ziri ku muriro, ziri ku mavuta mu muriro, gusha udacika. Uyu muriro tuvuga uriho, abantu bazosha ibihe bidashira. Ese iyo umuntu yari kuvuma ngo tuzosha imyaka 5,000 ngo tuveyo, nugusha ibihe bidashira, no end, ibihe bidashira. Umwana arira, satani arira, abamarayika birira, amajini arira, ibintu byose, imizimu bose basha barira ibihe bidashira amaborongo. Ariko abagororotsi Yesu yavuze gute? Mu gihe cy'urubanza nzotoranya ntandukanye ihene n'intama. Intama nzozishira iburyo abagororotsi abizeye Yesu, impene abapagani bamwasi azobashira ibumoso. Azovuga ati mwebwe abi intama muragwa ibwami n'abateguriwe. Nari nshonje murangaburira, nari nyotewe mu mpiconywa, nari ndwaye muzakundaba. Bazobanza ati byari twakubonye twabikukorera. Azovuga umwe muri abo mwabikoreye bajya mwabigiriye, ni jewe mwariko murabikorera, nimuze muhabwa ubwabo. Namwe nari nshonje nimwama, twakubonye ryari ati bajya mutabikoreye, ni jewe mutabikoreye, bazotabwa mu muriro wateguriwe satani n'abamarayika. Urumva ko Imana ntiyigeze itegura umuriro kubw'umuntu, umuriro wateguriwe satani n'abamarayika, ariko kuko bamwumviye bakanga Kristo bazotabwa hari mu muriro utazimwa hamwe nabo. Noneho abagororotsi bose bace bahabwa irindi juru risha n'isinsha Imana izoba yaremye, aho abantu bazobana n'Imana n'abamarayika, igihugu c'amahoro, igihugu c'umunezero, ahatari ivyago, ahatari amarira, ahatari yo kuvugana, ahatari yo kwambikana ibara, igihugu c'amahoro, igihugu kivyuka utazi ruhimbaza, atanzara ataki, nta kuvyuka ngo ugiye kurondera ivyurya. Ndakwifurije muntu w'Imana kuza vyihuta, wakire Yesu mu buzima bwawe, uzuhabwa ijuru, kuko uruhande rundi ruzoba ruri mu vyago bikomeye. Iyi ntambara ya Israel na Hamas isobanura yuko Yesu agiraze, kuko ni preparation y'intambara ha Armageddon. Imbere yuko iba Yesu azotwara ishengero. Mbega uriteguye? Apotre, reka dusoreze hanga, ariko mbere gusoza gato, hari icyakorwa kugira ngo iyo ntambara ya Armageddon ntibeho, cyangwa n'ubuhanuzi tubureke busohore, cyangwa ari cyo wabwira umuntu dukurikiye kugira ngo babikoze ari benshi turokora ubuzima? Ubuhanuzi bw'Imana ntibushobora guhindurwa, ntacyabwitambika. Oya, butegerezwa gushika. Ahubwo icyo nobwira abantu ni ugutegura ubugingo bwabo. Abari mu byaha bareka ibyaha, barondera Imana, soma Bibiliya, injira mu rusengero wumva ubutumwa bwiza, gabanya amatiku no kuvugana nabi, reka kwambikana ibara, reka kurya wenyine hana abandi, reka ugwaye genda umurabe, ufise amafaranga ntuyaheze, tanga ikigira 10 mu rusengero iwanyu, korera Imana. Niko gutegura ubuzima bwawe, ibyago ntibize bigushikeko, ariko uzuhabwe ubugingo budashira hamwe n'abagororotsi. Reka tugushimire, dushimire abadukurikiye, kandi tubabwire buri wese udukurikiye ntuzabe utakara, uzabutorwa na Yesu Kristo, cyangwa na Yesu Kristo bitewe nuko bivuga.
tugushimire by'umwihariko kandi dushimire abakurikiye kino kiganiro ariko hari umuntu wifuza kubohoka cyangwa se kubohora ubugingo bwe ashobora kuba yagukenera kugira ngo musengane ushobora kumuha nimero yawe kugira ngo abe yakubona byoroshye cyane cyane nsaba abantu bose bankurikira kurondera ingene boronka ibitabo je nanditse ibitabo 12 ari cyitwa kubita dayimoni Isa imwe na Yesu kumusozi w'amasengesho inkomoko y'abadayimoni cakira ibyo satani yakunyaze ibyahishuwe Yohana igihe ciherezo inyigisho za Bibiliya birashoboka kuboka inzoga n'itabi n'ibindi bitabo 12 ni bito mugabo biryoshe cyane ndifuriza umuntu wese ko yobikora uburyo yobibona ni biroroshe ushobora kurungikirwa kuri boîte postale hari abari muri Amerika Europe tora tubarungikira ni bitabo byiza cyane kandi iyo tubarungikira ibyo bitabo tubarungikira n'amavuta ku buntu amavuta heze giye twasengeye ikindi naco ushaka gukurikira ibiganiro byacu sha kuri YouTube wandike Apotre Emmanuel TV hanyuma ugire subscribe ufyonde kuri kajya kazogera uzoronka intahe ingene tudelivera abantu ubutumwa bwiza nigisha muri ico kiganiro muri yo channel ya Apotre Emmanuel TV turabifurije wifuza nawe kuvugana nanjye cyangwa ufise icyo ugomba kumbaza andika please cyangwa akamenyetso ko guteranya 257 ni code y'Iburundi hama 79 943 plus 257 79 943 935 plus 257 79 943 935 izo nimero ni direct kuri jewe ubuvuganye nanjye ushaka ibyo bitabo cyubirongo soma kwizera kuzana no kumva soma kwizera kuzana Apotre reka tubashimire ku mwanya wanyu mwaduhaye dushimire abadukurikiye kandi by'umwihariko murakoze cyane namwe mani bamugisha murakoze